Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu, nongera kubaha ikaze muri kino kiganiro c'amasengesho kuri televiziyo ya Heritage. Ni Pasteur Jules Akizimana muri kumwe muri kano kanya. Ndagomba tuganire, twongere kuganira ku majambo y'Imana. Abatari bake mushobora kuba maze iminsi muyumva, abandi mwari musanzwe muyazi. Ariko ijambo ry'Imana nko nkunda kubivuga ryamarira ishasha ku bantu bafite umutima wo kumva no kwakira. Ngoma dusome amajambo y'Imana dusanga mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo waho wa gatatu kubandanya. N'amajambo atwereka ibihe abigishwa babayemwo inyuma yuko Yesu aduze mu ijuru. Bibiliya irambwira ku murongo wa gatatu igice ca mbere c'ivyakozwe n'intumwa havuga ngo kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, ababonekera iminsi 40 avuga ibyo bwami bw'Imana. Maze ariko arasangira nabo arabihanikiriza ati, nimuve i Yerusalemu ariko murorere isezerano rya data iryo mwanyumvanye, kuko Yohana yabatirisha amazi. Reka dusimbe ku murongo w'umunani. Umurongo w'umunani avuga ngo ariko muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabaza ko muzovyabona vyo kunshingira intahe Yerusalemu, Yudaya hose, Isamariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze uvuga atyo aduzwa babona igicu kimukura mu maso yabo, bagihanze amaso mu ijuru. Akigenda abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barabaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muri mu ijuru? Uwo Yesu wakuwemwo akaduzwa mu ijuru azoza atyo nk'uko mubonye aja mu ijuru. Buna basubira i Yerusalemu bavuye ku musozi witwa Elayono uri hafi Yerusalemu nk'urugendo rwemeye kugendwa ku isabato. Bashitseyo barurira baja mu igorofa hejuru aho bari batse indaro. N'ayandi majambo akomeza ku murongo wa 14 atwereka yuko baciye baja gusenga. Imana ihabwa icubahiro. Hano rero tubona amajambo Yesu yavuganye nabo imbere yuko ababazwa. Imana ishimwe. Twayibonye hano ku murongo wa gatatu, amaze kubabazwa, inyuma yarabanje kubabazwa, arapfa, arahambwa, rero aranazuka. Imana ishimwe. Amaze kuzuka tubona abiyereka iminsi 40 kuba Kristo. Iyo minsi murayizi niyo tuvuyemwo, niyo twari tumazemo iminsi. Yabaye iminsi 40 idasanzwe kubigishwa, iminsi yo kubwigwa amajambo y'ubwami, iminsi yo kwishurirwa na Yesu. Yesu ariko abishurira mu bibanza bitandukanye, abiyereka ababwira ati ni jewe. Imana ihabwa icubahiro. Abereka inkovu ziwe, abereka aho yacumiswe, arabihishurira. Mu yandi majambo nk'abakristo turakwiye kurushaho gusenga kugira ngo Yesu yongere kwishurira ubugingo bwacu mu buryo budasanzwe. Uwo muzi nk'aba bandi bavuga ngo ushobora kuba uri Yeremiya, ushobora kuba uri umwe mu bahanuzi n'ibindi byinshi. Nawe ushobora kuba umuzi nka Eliya, kuba umuzi nka Yeremiya, ariko uragomba gusaba Imana kugira ngo Imana igushoboze, iguye kumuhishurirwa, iguye kongera kumumenya. Rero iyi minsi 40 yari minsi yariko yishurira abigishwa biwe, kandi arabihanikiriza ati nimuhirahire muve i Yerusalemu, kuko yarazwe agomba kugenda, agomba kuvana nabo, kandi batazobishobora ari bonyene. Birasabwa yuko bazoshobozwa, bazohabwa uwo kugendana nabo, bazohabwa uwo kubatahuza. Arabwira ati rero mugumi i Yerusalemu kugeza igihe muzohabwa mpwemu yera, kugeza igihe data azobashitsaho isezerano. Turabona Bibiliya itwereka yuko mpwemu niyamara kuza ngo bazohabwa ubushobozi bwo kumushingira intahe Yerusalemu, Yudaya, Isamariya nogera ku mpera z'isi. Bibiliya rero tubwira ngo akiri ko aravuga ayo majambo ngo aduga babona. Imana ishimwe. Aduzwa babona. Bari ahantu ku musozi wa Elayono, bari mu kibanza kiri hakurya gato Yerusalemu nko ku rugendo rw'ikirometero. niho bari maze ngo babona aduga. Akiduga hacaza umugabo umwe aravuga ngo kumubonye agenda ukunyene niko azogaruka.
reka ndabwire rino jambo rindi yuko Kristo azogaruka, kandi ikizoba kimuzanye sikindi, azoba aje gutora ishengero, azoba aje gutora umugeni, azoba aje gutora abamwizeye, abamweguriye ubugingo bwabo bagacika vy'ukuri w'abageni biwe. Rero ati kumubonye agenda niko azogaruka. Mu nyuma niho tubona izi ntumwa rero zaciye zisubira i Yerusalemu. Hahandi Yesu yabwira ati ntimuve i Yerusalemu, baciye basubirayo ngo binjira ahantu bari basembere, bari batsindaro mu igorofa, baja muri iyo nzu yo hejuru. Nta kindi cari kibatwaye, bari bagiye gusenga. Imana ihabwe icubahiro. Bari bagiye kwegera Imana, bari bagiye kunywana n'umwami, bari bagiye kurindira ico data yari yababwiye. Hari ico urindiriye nawe, hari ico wavuganye n'Imana. Ba muri uwo mutima, ba muri ico kibanza, ba muri uwo mwanya wo kurindirira imbere y'Imana, mwanya wo gusenga, data azokugirira neza. Imana ishimwe. Rero bumvise ati kumubonye agenda niko azogaruka. Abigishwa bafise ukuntu batahuye, bari bibaza yuko ari umuntu acagaruka ubwo nyene. Imana idufashe. Bari bazi yuko Petero azoza mu kwezi kuza, azogaruka mu myaka 2 iri imbere, mu myaka 3 iri imbere. Ivyo ari byo byose abari bahari ico gihe batahura yuko azogaruka bakiri bazima. Ikitwereka sikindi, usomye igitabo ca Yakobo ibice 5 ku murongo waho w'indwi, biritubwira ngo 7 gushaka kuri 8 ngo nuko bene data mwihangane mushitse aho umwami Yesu azozira. Eho murimyi arorera imirima myiza, ayirindira yihanganye gushitsa aho izoronkera imvura y'agatasi n'irushana. Nuko namwe mwihangane mureme mu mitima, kuko kuza k'umwami kuri hafi. Haleluya. Hano hantu turabona yuko na Yakobo yarazi yuko Yesu ari umuntu azoca agaruka vuba. Mwihangane mu mitima, kubera ukuza k'umwami wacu kuri hafi. Rero n'intumwa zari zitahura yuko ari ibintu bizonyaruka. Imana ishimwe. Ariko rero natwe ico bikwiye twigisha nuko imitima yacu dukwiye kwama twiteze Kristo. Mateyo 24 kuri 42 uja kuri 44, Yesu yarabwiye ngo mwame mugavye. Imana ishimwe. Mwame mugavye kubera ni muzi umunsi n'isaha. Yesu yababwiye ko azogaruka, ariko ntihabwiye isaha. Bo bari biteze ko azogaruka bakiriho, ariko reka ndababwire ngo tukirindiriye Yesu. Haleluya. Wamugavye, wirinde, wibare, umwami wacu azogaruka. Maranata, umwami wanje araje vuba. Yakobo rero yatahura ko azoca agaruka vuba. Urabona ko ariko aratera intege abantu, ariko arabasaba ngo bihangane kubera azoza vuba. Kandi kino gishengero ryari korera hamwa, ryari mu ritoroshe. Usoma igice ca mbere kuva kuri verset 2 na 3, urabona yuko vy'ukuri yari karabasaba ko kwihanganira ibibagerageza, amagorwa y'uburyo bwinshi n'ibindi. Ntabwo bari mu gihe coroshe, bari mu gihe kibasaba vy'ukuri kwihangana, kurindira bihanganye. Uyu ni Yakobo. Na Paul turabona ko nawe nyene ashobora kuba yarase ivyizigiro vy'uko umwami wiwe azogaruka vuba. Abitesalonike ba mbere ibice 4 kuva kuri verset 13 haravuga, ariko bene data ntitugomba ko muyobegwa ibyasinziritiro ry'urupfu, ngo ntimubabare nka babandi badafise ivyizigiro. Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko asinziriye muri Yesu, Imana izobazanana nawe. Iki nico tubabwira, ni ijambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazumviriza, yuko twebwe abazoba bakiriho. Na Paul yarazi ko uyu mwami azohava agaruka bakiriho. Urumva ngo hano ku murongo waho turakomeza. Iki nico tubabwira, ni ijambo ry'umwami twashikije, yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa ukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere
y'abasinziriye na gatoyi. Haleluya. Abasinziriye tuzobitangira imbere, twebwe azoba bakiriho. Umwami wacu niyaza, twebwe azoba bakiriho. Tumenye ko babandi basinziriye ntituzobitangira imbere ngo abo bazozanana nawe. Na Paulo mu gutahura kwiwe yibaza ko Yesu nawe nyene azoza mu gihe ciwe, mu runganwe rwiwe, mu kinjana yararimwo. Haleluya. Ni benshi bagiye batahura gutyo. Na Yohana asuko yagiye atahura avuga ngo bene ngo bana bato turi mu gihe ciherezo n'ibindi. Urumva ko nawe nyene yumva ko Yesu ashobora kuza mu gihe ciwe. Petero wa mbere igice ca mbere kuri verset 13 twumva ukuntu avuga ngo nuko nyene mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde iboreza, mwizigire gose ubuntu muzozanigwa mu kuzohishurirwa kwa Yesu Kristo. Na Petero ngaha arahantu ariko aratera intege, ariko arafasha abantu kugira ngo birinde, ariko arafasha abantu kugira ngo birinde iboreza, bakenyere mu mitima yabo kandi bizigire gose ubuntu bazozanirwa mu kuzohishurirwa kwa Yesu Kristo. Aha by'ukuri arafise nawe nyene uko yabona, uko yatahura ko Kristo ashobora kuza vuba. Muzosoma Yohana wa mbere ibice biri ku murongo wa 18, naho nyene muzobona uko Yohana ariko aravuga ngo bana bato ubu nigihe ciherezo, kandi nkuko mwumvise yo kwandi Kristo azoza n'ibindi byinshi. Reka turabe Petero wa kabiri igice ca mbere kuri verset 13 mwumve ukuntu havuga. Hano hantu urabona yuko vy'ukuri Petero ugutahura kwiwe yoba yaratanguye kubona ko ubwa mbere aho twasomye muri 1 Pierre chapitre ya mbere 13-14 turabona ko nawe nyene ari ahantu yibaza ko Kristo ashobora kugaruka vuba. Ariko rero hano mu gice ca kabiri ku murongo reka dusome igice ca kabiri kuri chapitre ya 3 mwumva ukuntu havuga ngo irya mbere mukwiye kumenya yuko misi y'iherezo hazoza abacokoranye. Haleluya. Ariko munyemerere dusome Petero wa kabiri igice ca mbere mwumve. Petero yarageze mu busaza, yari karabona yuko vy'ukuri ivyo kuza kwa Yesu ashobora kuza yaragiye. Mwumve ukuntu havuga 2 Pierre chapitre ya mbere verset yaho ya 13. Mwumve ukuntu yari karavuga ngo ndiyumvira yuko nkwiye kubakangura ndabibutsa nkiri muri uyu mubiri, kuko nzi yuko igihe cyo kwambugwa umubiri wanje kiza kuza gitebutse nk'uko umwami wacu Yesu Kristo yamenyesheje. Ariko nzogira umwete kugira ngo ninamara gupfa muze mushobore kwama mwibuka ivyo. Imana ihabwe icubahiro. Petero nawe ari mu mwanya yumva yuko Yesu ashobora kuza yarapfuye. Ndumva yuko igihe cyane cyo kuva muri urusago, cyo kuva mu mubiri kiraje kandi gitebutse. Ariko noneho mwami mugira umwete wo kwibuka ivyo. Mwumve rero ukuntu yari karavuga hano abahanura, mbega bakimurindiriye bakwiye kumera gute, bakwiye kwifata gute. Ijya mbere mukwiye kumenya yuko misi yerezo hazoza abacokoranyi bacokorana, hazoza abantu babashira muri dute ivyo mwizera. Hazoza acokoranyi bacokorana bakurikira ukwifuza kwabo, bababaza bati isezerano ryo kuza kwiwe riri hehe se? Mwebwe muracarindiriye, mwebwe hari ibintu muguma muvuga, urumva ngo kuko uhereye aho basokuruza basinziririye vyose bihora uko vyamye uhereye kuremwa kw'isi, kuko biyobagiza ibigira nkana yuko kera hari amajuru n'isi yakuwe mu mazi n'ijambo ry'Imana rikayirema mu mazi. Ivyo vyatumwe sisi ya kera amazi ayirengera iratikira, ariko amajuru y'ubu bo n'isi iryo jambo ryabibikiye kuzosha kugira ngo birindwe gushitsa ku munsi w'amateka wo gutikiza kw'abatubaha Imana. Ariko abo nkunda rimwe mweho ntimugiye bagize yuko kumwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe. Umwami Imana itebeshe izano ryayo uko bamwe biyumva
kuyumvira kwiritevya, ariko yihanganira mwebwe. Nigomba ko hagira abahona, ariko igomba bose ko bihana. Umunsi umwe azozanye igisuma. Imana ishimwe cyane, kubera ko insomye amajambo menshi nugira ngo dutahure. Abigishwa baratahura ko Yesu ashobora kuza vuba bakiriho. Twabonye Paul, twabonye Yakobo, twabonye Yohana, twabonye na Petero. Ariho Petero ari mu gihe abona yuko wagiye gutaha Kristo ntaraza, ariko arahanura abasigaye ati umviriza, hazoza abacokoranyi, hazoza abantu bababwire ati mbega ibyo bintu byo kuza kwiwe biri hehe? Uhere mu gihe cy'abasokuruza byamyeho, bamye bavuga ngo araje, bamye bavuga ngo azoza, ariko none biri hehe? Barababeshe. Ariko arababwira abo baravyiyobagiza ibigirankana ngo ariko abo nkunda iri rimwe gusa, mwebwe bana bandi, abo nkunda rimwe gusa, nimuvyiyobagize nk'aba bandi, nimuvyiyobagize, mubishire ku muzirikanyi, mubishire ku mutima. Haleluya! Imana ntitebeje isezerano ryayo, yihanganira bamwe muri mwebwe ko bihana. Rero guteba kwiwe n'urukundo gwiye kuri twebwe. Mbega ninde vy'ukuri yumva umutima hamwe Yesu yoza ubunyene yumva ko bojana? Nibaza ko atari benshi. Rero kuba ataraza n'amahirwe kuri jewe na wewe, kugira ngo dutunganye ubuzima bwacu. Imana ishimwe, kugira ngo vy'ukuri tumugororokere, twezwe, turondere mu nyonga hiwe. Kristo ashobora kuza n'uyu munsi. Mbega utagiye arico yohomba? Oya namba. Ariko aragomba kuzojana nawe, aragomba kuzodugana nawe, aragomba kuzomusanganira mu gicu, mu kirere. Rero Imana ibahezagire. Yesu ataraza urupfu rushobora kuza. Menye ko umurindira wihanganye, utunganiye umwami. Imana ibahezagire. Kristo azoza. Mera nka za nkumi 5 z'inyabwenge zishobora kuzigama amatara yazo. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza, ubuntu bw'Imana bukomeze kwa mu ruhande rwanyu. Mana ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye ubuntu bwawe, ndagushimiye imbabazi zawe, ndagushimiye gukomera kwawe. Uri data, uri byose kuri twebwe. Uhoraho gira neza abera bawe, gira neza Mana abakurindire mu mitima. Mu izina rya Yesu, Mana dukomeze kwezwa kandi uturinde gukekeranya kugaruka kwa uzoza nk'igisuma. Mwami Imana, ubuntu bwawe bukomeze kutubonekako kandi ijambo ryawe rikomeze kutumurikira. Tuguhaye icubahiro, izina ryawe niryubahwe ubu n'ibihe byose, mu izina rya Yesu, amen. Imana ibagire neza, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bikomeze kubana namwe. Imana ibahezagire. Merci pour la croix.